n'abantu ariko ikimenyetso ugiye kubona abantu baguhamagara abantu bari baragutaye bakurondera ugiye kubona abantu bari barakwirabye bakurondera oya n'Imana iriko iravuga haleluya haleluya nanje hari abantu bagiye kunyibuka kubera Imana yanyibutse haleluya nawe hari abantu baje kukwibuka kubera se abantu n'Imana haleluya Moridekayi bamusize ku irembo yamaze igihe yaribagiwe bamucako barengana ari ku irembo ry'ibwami kandi yari yarakoze iciza ariko igihe kirashika Imana imwibutse birivuga ngo umwami aja kuraba mu bitabo umwami agiye kuraba mu bitabo haleluya waja kuraba mu bitabo arasanzura ngo agize gutya ngo acashikira ahantu Moridekayi yakoze iciza mugabo ngo kiribagirwa ngo acarakanguka baraza ngo bene igihe Moridekayi yakora iciza ngo hari igihembo yawe ateka yibuka nande kandi we wari kumwibuka umwami ngo acayibuka ko nimba ari ukubera nimba akiganza ko yahawe ukuganzwa na Moridekayi kuko hari umugabo umwe yari yagomye kumukubita kudeta Moridekayi aranzana yamwibira ibanga aravuga ati wagomba uve ku ngoma hari inama z'abantu aba bagomba kugukura ku ngoma ngo babigenzuye basanga nivyo hari abadayimoni n'abasi bawe bagerageje imigambi ikomeye cyane ariko bagiye kugenzura bazosanga ari Imana yagira korana nawe ndacavuga ngo mumuhamagare munyarutse ndakurahiye ijuru niryo rigiye kuguhamagara murabitahura neza ariko uyu munsi uranejereje akuvaho nagira amasengesho nahora nayagira nkanezerwa n'umwe ariko uwo tunejereje twese uyu munsi ndanezerewe kabisa numva umunezero unyishe kabisa ndanezerewe ko Imana iri kumwe natwe ndanezerewe ko Imana iri kiravugana natwe ndanezerewe ko idukuye mu gasuzuguro ndanezerewe ko hari abantu ikuye ku irembo bari bamaze igihe kirekire bari ku irembo ariko iributse ko hari abantu bari ku irembo hari abantu bari barishwe amazina y'ubugumba ndanezerewe ko bagiye kwitwa ababyeyi mama naka haleluya ndanezerewe ko iduhinduriye amazina hari abantu bahora bitwa ibishomeri none bagiye kwitwa abafonkisiyoneri ndanezerewe ko hari abantu bahora bitwa abanyabyaha none bagiye kwitwa abana b'Imana ndanezerewe hari abantu bahora bitwa ibijuju imuramumaro abandi babaye imuramumaro ariko babaye abagifise ijambo kubera Imana kabisa nimba Imana ije kugutabara ni ukubera Imana haleluya hariyo benshi banditse amasengesho asumbaya ariko batabwiwe amajambo nk'aya ariko nimushima Imana kabasha haleluya Imana yatunejeje n'ukuri kose Imana yatwambitse inkomezi niko bwa mbere tukigira amasengesho tukabandanya kugera n'aya masa kumva twabaho kumva twatangura n'ishengero none abakera ni mubizi nibwo bwa mbere ariko inkomezi n'ubu mwenda twongera hirya y'ejo turiha Imana imukoreye ntabwo ari umuntu umwe ntabwo ari abantu babiri ntabwo ari abantu batatu
igisa ciwe. Umuntu wese abantu yamukuye, umuntu wese hari icyo yamuhaye, umuntu wese hari amasezerano, umuntu wese hari icyo Imana yamukoreye. Ariko dusubire tuduze icyubahiro cy'Umwami Yesu. Abakobwa bagiye kurongorwa, abahungu bagiye kurongorwa. bakabona tuvuga bakagati abo bakizwa iyo Mana iri hehe ko ntarayibona ko mbona ari umupastori ko mbona ari umudamu ko mbona ari bagabanirizi bakaguma bibazuka Imana itaba umuntu kandi bafite ubushobozi ijambo rifite ubushobozi ejo natanganye Imana umwene data Pascal ejo yarampamagaye kuri telefone abagata ahantu ndiko ndakorera ibikorwa abazimu bateye kandi abazimu bahagurutse nababwira ngo bakubite ngoya ngo bangubitire yaranyishe nibyo amavuta arasumbana kandi umaze kwiyumvamo ubwoba nuko nyene ucubireka amavuta arasumbana hanyuma rero yari karakorera ibikorwa hariya ngo abari bahishe inzoka kandi icyo kimenyetso ni kibi cyane kandi bari bavuze nyine ko bagiye kuronga ibintu byiwe kugira ngo bicemo bishe iyo nzoka mu mwanya baca bategwa n'intozi inyuma y'iyo nzoka intozi abantu barabura aho barara n'aho baryama hari hose zirashwa baduka hari mu masaha 5 y'ijoro arahamagara ati ndatewe n'abakozi banje baratewe birakomeye sindabigenza gute none ko batabihaza anurikira amayinite anurikira n'inomero zabo duca turabatelefona turakubita abazimu kabisa iyo bari turasenga Imana tutaraheza ati n'urutozi na rumwe ntiturubona abakozi bayo ivugisha ijambo ryayo ikavuga iciye mu bakozi b'Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya haleluya. Muri twebwe ndabizi ko hari abantu twabwiye ibintu bakaca babibona atari biseze. Bakaca babibona n'ubu rero Imana iri kirakora none Janete ntitwabibabwiye ko abandi ngo basenga bagirana ngo yagumara abigena niko ndasiba bakaguma bavuga ngo bampereko uwo mwanya twahejeje gusinya atandi duheze nawe baca baramusinyira Nagemo nakutande ikorotse muri telefone yanjye ngo nayimpaye atuzi ko Janete tarabimenya cyane murungikira tarahindugikira none
none tumenye ibintu mutarabimenya, turonka n'ibintu mutarabironka. None Bibiliya ngo kuko dukorana nayo. Haleluya! Nagenda badungikira aratwenga, narinzi ko ari cyo ngomba kumutanga kuri kurungikira, none we wayironse gute? Terega dukorana n'Imana. Tuduze cyubahiro cy'Umwami Yesu. Ariko abantu benshi muri iyo gato twagiye tubwira byo babyiza cyangwa bakabibona ndabarahiye ukuri kuhora, mugiye kubona ibintu bigiye kuva muri aya masengesho. Mugiye kubona ibiva mu masengesho. Hari abagabo bari barananiranye bagiye guhinduka, hari abagore bari barananiranye bagiye guhinduka, hari ibikomo byari byarapfuye bigiye kuba bizima, hari abana banyu bari barananiranye bagiye kuba bazima kubera ubushobozi bw'amasengesho. Batawe bameze nk'impapuro bataye hariya micugunyiri, hariya amacugunyi batanga ibintu umwavu wiyarara. Ndakubwiza ukuri kw'Imana igiye kukwibuka bazoguhindukirira. Ndabivuze ndahera hari ingendo zari zarananiranye zamaze kuguruka n'ayo masengesho. Uvyakira uvyemera ubibone. Hariyo n'abagiye kujana n'imiganga pana babiri bagiye kujana ari imiryango. Bari ubushobozi bw'amasengesho. Ariko nta muntu avyumva ngo atere hejuru. Ibi tubivuga ni ivy'ukuri. Waragerageze urashakisha mu nzira zose, wararondeye inshuti n'abagenzi, ariko Imana irahagurutse. Muri aya masinye twariko turasinya harimo n'isinye yawe, bagiye gusinya abantu kandi basinyishije ku ngufu. Ntabwo bagiye gusinya ku ngufu, bagiye gusinya ibyo batazi, bagiye gusinya bategetswe, bagiye gusinya batazi ibyo basinya. Bazino tumva basanga dosiye zahenze meza ati byagenze gute rero ni ukubera Imana ikwiyumviye ko ibikwiyumviye. Hariho abantu bagize amanama bamwe bakugwanya abandi bakwemera, ije kwemeza ba bantu bose bagiye gusinya. Ntabwo ari kambere rishasha ryo kukumanza ndagushyira ku mvi. Igiye gukora ibitari bwakoreke, ugiye kumva ibyo utahora wumva. Ibintu ndabigira abantu gute? Mbwira Imana bariza kubyivugira cyane. Namushaka kubera nka Mose. Hageze igihe Imana ibyo ariko aravuga biba ngombwa kumenya Imana yose ikavuga. Hari haje Imana murira kubona ibitwagaro n'ibiravyo. Tuhamagara imitwagari bemeze, tuhamagara imiravyo, emera icyo Imana iri kiravuga. Ntiwite ku majambo, ntiwite ku barozi ibyo bakuroze. Umva, ukuroga si wakurogora, ukuroga si wakurogora. Kandi wamuhaye imisi yo gupfa, si we yamuhaye imisi yo kubaho. Kubera iki abazi yuko aguhaye imisi yo gupfa, akibagira yuko nawe ari umupfu mu bandi, w'ijuru hari Imana ishyiraho imisi yo kubaho kw'abantu. Uhoraho Imana nkorera Imana y'amahoro, Imana idasubirwamwo, Imana itivuguruza kandi itavuga yihenze. Imana niyihenga, ntabwo ihubuka cyane ngo iturumbuke ipfe guhurudukana ibintu, ivuga ibintu naho yokwiyenga ntiyusubira ko yihenze icishotsa icyo yasezerana. Noneho yihenze kabisa, yihenze Imana. Oya kabisa yihenze. Uhava wibaza ngo kwiduhaye umugisha twese yihenze. Umwe wese ifise umugisha ku rugero rwiwe.
hano hari ukeneye amafaranga, hari uwundi adakeneye amafaranga, akeneye mariage, hari uwundi adakeneye mariage, akeneye umwana, hari uwundi adakeneye umwana, akeneye mpemu yera, hari n'uwundi adakeneye ibyo akeneye aho kuba, hari n'uwundi adakeneye ibyo akeneye umutahe, hari uwundi adakeneye ibyo byose akeneye gukira indwara, hari n'uwundi adakeneye ibyo akeneye promotion, hari n'uwundi akeneye ibyo byose atabikeneye, akeneye kwemerwa mu muryango gusa guhabwa. Ariko naba mumwe wese afise icyo ashaka, kandi Imana ibyo byose irabifise: amafaranga, imbaraga z'Imana, mpemu yera, ingabire, igikundiro, abana mu nda, abagabo, abagore, akazi, abapromosiyo, ibintu byose, guhindura abantu, guhamagara abantu bakaza, agakiza, amafaranga, byose. Tongera tutuze cyubahiro cy'Umwami. Tutere haleluya. Reka uriza tubwire ijambo ry'Imana kanya gato. Ibuta ko ibintu byose yabikoze, ibuta ko kumenya kwitwishuye abanyamadeni, abagwaye indwara, abafise ingorane, abagabo bashinduwe n'ibindi byanga mutakivuga n'Umurundi araho. Urashaka ikindi giki ubuzi siko yavuze, ariko mushobora kuba mutumvise neza. Mwatumvise? Ubu nkeneye umuntu yoba atatumvise neza. Hano bariko bavuga mu Kiswahili no mu Kirundi, ashobora kuba hari umuntu yumva Icongereza gusa hano, cyangwa yumva Igifaransa gusa. Dusaba abantu bumva izo ndimi bahaguruka basigura ibyo bintu kugira ngo nabo bantu nabo bavyumve. Ariko niba hari umuntu yumva Ikirundi hano, Imana ikaba yaciye mu Muswahili n'Umurundi. Kiswahili n'ikirundi bakabisobanura neza, kaba yakoze ibintu. Mumfashe tuyogereze cyubahiro. Icyubahiro ni cyayo, tuyongere. Kurya gatatu ni cyayo, tuyongere.